Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya mwiza w'amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi, amakuru aja kubahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Abadandaza bo mu masoko ya leta bagiye kuronswa amasezerano mashasha yo gupanga ibibanza, aho ngo ni mu ntumbero yuko igice kimwe c'amafaranga azotozwa azokwinjira mu kigo OBR, ayandi nayo akinjira mu kigega c'amakomine agize igisagara ca Bujumbura. Twabibateguriye muri ano makuru. Faustin Ndikumana, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Parseme, ahamagarira abategetsi bamwe kureka kwikunda bagashira imbere inyungu z'igihugu. Nibinyene twabibateguriye muri ano makuru. Ido nido rero ry'amakuru aramvuye ni mukanya isase sangwa ikaze. Ano makuru yacu rero tuyahere mu gisata c'ubudandaji. Abadandaza bo mu masoko ya leta bagiye kuronswa amasezerano mashasha, aho ngo ni mu ntumbero yuko amafaranga azotozwa igice kimwe kizoja mu kigega c'ikigo OBR, igice kigira kabiri naco kikaronswa ikigega c'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura. Kwirikira ingingo iherutse gufatwa na leta yo gutanga amasezerano mashasha ku badandaza bo mu masoko ya leta, ngo ni mu ntumbero yo kugira igice kimwe c'amafaranga atozwa mu bibanza vy'ayo masoko ashobore kwinjira mu kigega c'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta OBR, ikindi gice cinjire mu kigega c'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Bivugwa na Colonel de Police Jimi Ndayishimiye ajejwe igisata c'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Yuko amakomine canke igisagara ca Bujumbura batacibagi, mumva yuko umwimbu uzobonetse bazoheza bakawugaburamwo kabiri. Watunganije ico gikorwa ku rwego rwo hejuru, ndibaza ko yabonye ko ivyo bibereye kugira igisagara ca Bujumbura naco gishobore kubona ukuntu kibaho. Tubamenyeshe ko bamwe mu badandaza basubije ayo masezerano kuko ngo boba bayasanzemwo utunenge two gusubiramwo, bigategekanywa ko ku munsi wa mbere ariho igikorwa nyamukuru co kuyatanga kizokorwa n'ikigo OBR hamwe n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Faustin Ndikumana, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parseme, akebura abategetsi bamwe ko batoja barikunda ahubwo bagashira imbere inyungu z'igihugu. Ido nido ry'iyo nkuru na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Faustin Ndikumana ngo ishirahamwe gishinzwe guhamagara abarundi guhindura ingendo Parseme, avuga ko hakibonekeza abatware bamwe bagifise ingendo mbi yo kwikunda no kunyonora amatungo y'igihugu, hagushira imbere amabanga bajejwe, gutyo bagaharanira inyungu rusangi. Bakoma batangirwa na ya majambo ndimwo nanje, ya majambo ayanjangana gute, umuntu yifitiye umugambi arawuzanye, yarakoze aragize gute, aje yateza imbere n'abandi bantu baronka akazi, nawe uri mu butegetsi bwa leta, uri mushikira canke urinde, ngo ayanje ari hehe, ngo nshiramwo nanje, ngo twara rero, ngo iyo projet yawe twara. Abantu biyumvira ico bayikuramwo gusa, projet ntibiyumvira resultat yayo, ndayikuramwo iki? Faustin Ndikumana ahamagarira abategetsi bagifise ingendo nk'iyo kwisubirako kuko igihugu kitotera imbere kigifise abantu nk'abo. Ukigwa yazafashanyo nizinjire, kandi mu nteguro y'amafaranga zizokoresha tuzishiramo, abagwiza tunga ntibinjiza imitahe bo hanze, ugasanga barukera rugendo ntibari kubaraza mu gihugu, twebwe nyene ugasanga turisamburiye. Abagwiza tunga buzanye imitahe ntibazi, hategeza kuba amahinduka muri ico kintu. Vyiruka mu gihe hibonekeza imigambi myinshi irangurwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye, ariko ntibonekeze impinduka ziboneka ku butunzi bw'igihugu. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'umuziki. Umunsi mukuru w'umuziki ushitse mu gihe akanovera k'umuziki katitutse. Abari muri ico gisata basabwa gukora indirimbo zizokwamaho
kandi zitanga ubutumwa bwubaka. Inkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki, mbega ushitse mu gihe umuziki w'u Burundi wifashe gute? Umuziki wacu uracafise akanovera nka kera? Twaganiriye na Aster Rugamba arongoye umugwi wa Regiment Music, Timi Nasoro umuririmbyi, ndetse na Blaise Nifasha asanzwe ari umuririmbyi n'umuhinyanyozi akorera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Uko ari batatu batubwiye ibi bikurikira. Twebwe ahiwacu no musi ushitse turi mu bihe nova vyiza by'iterambere mu muziki, habonetsemwo ibikorwa byinshi vyiza biri ku rwego mpuzamahanga, habonetsemwo ibiteramo byinshi, habonetsemwo abaririmbyi basotse igihugu kenshi. Akanovera rero muziki wa kera uwumvirije nubu bashaka kumva kukikunda, kuko hari ukuntu wakogwa kuva nyine ko ka kanovera kagoma karimwo ku buryo n'imyaka ugumubumva yamiziki bita archive, les archives ni ikintu ukora kikazomara imyaka n'imyaka gihari. Ubu naho barakora indirimbo nyinshi kumva ko zihitinze ko batanga amahiti, bakora hit mbwa basanga ya hit ntisha kurenza amezi 3. Ona nk'umuziki w'ubu novuga ko umuziki w'ubu barawukora mugabo bafitana amahiti, ugasanga zikura usohoye urabayeho indwi ya mbere, indwi ya kabiri, indwi ya gatatu ukabuvuyeho. Mugabo urabona ko umuziki wa kera turacyumvira bacanco, uracuma umuziki wa kera kumva ko ari akanovera, nuko kera ujya muziki wari umuziki ubaho n'amajambo bandika. Abo twaganiriye batanze ubutumwa ku bari mu gisata cy'umuziki muri rusangi. Umwe wese mu kibanza ciwe amenye mission afise, bige babandanye biga, babandanye bakora ibintu byiza bishobora kuja guhiganwa ku masoko mpuzamahanga. Bogerageza bakagira ibishoboka vyose bakagarukira akaranga k'i Burundi, mugabo bakaza kuyindi shusho bari gishasha cy'ubu kiza cungana icakera, mugabo kiza gisa kandi karusho. Barakwiye gukora bakamenya kwidandaza, gukoresha amazina yabo, bakamenya gukoresha amazina yabo. Twavuga nk'akarorero k'abaririmbyi bamaze gutera imbere usanga ari abaririmbyi mugabo bafite n'ibindi bikorwa biri ku ruhande. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki ukaba uhimbazwa ku isi yose kwigenekerezo rya 21 Ruheshi. Uko umwaka utashe ukaba watanguriye mu gihugu c'Ubufaransa kuva mu mwaka w'1982. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 23 Ruheshi, abakinyi b'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba Yusufu Ndayishimiye Batazira Nyange hamwe na Saido Ntibazonkiza baratunganije urukino ruzobahuza, aho ngo ni mu ntumbero yuko amafaranga azovamwo azofashisha abahuye n'ivyago vy'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Inkuru ya Jules Verne Nakimana. Hatekanije kuri w'Imana mu ntara ya Cibitoke urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza imigwi ibiri, umwe uzobugizwe na Saido Ntibazonkiza hamwe na Yusufu Ndayishimiye. Saido Ntibazonkiza, umwe mu batunganije izo nkino, aratubwira icyatumye biyumvira kuzitegura. Twe nkuko mutuzi twakazi kacu umupira, Imana yaduhaye umupira n'amaguru, cyatubona dukoresheje amaguru iwacu tubafasha byinshi ivyo bukoresha amaboko ibintu byose, mugabo kucisha mu maguru iwacu. Nikasema kwa watu tusisaidie watu, kwa jina lenye Mungu alitupatia nituyihaye twebwe, ni Imana yaduhaye ubushobozi, ni Imana yaduhaye itanga dufise, cyavuga reka dufashe kwivyo dushobora gufasha. Jensini twayikura gufasha bimwe kuri twebwe ari byo dufise. Alhamdulillah ngo tuvuga tuko na ule uwezo tunazo tukasaidia, lakini tukijichanga pamoja inakuwa ni vizuri. Na Yusufu Ndayishimiye Batazira Nyange yemeza ko n'atari yabonetse mu nkino umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba wakinye, kuri no w'Imana azoba ari mu kibuga kuko akabazo k'imvune yarafise gasa nakaheze. Olivier Niyunge ko Batazira Mutombora ndetse na Paris Sahabo bazoba ari kwamenyereza iyo migwi ibiri, bavuga ko biteguye neza kandi bazerekana urukino rwiza. Ari urukino twateguye, tumaze iminsi mu myimenyerezo ikomeye. Ubu bakoze no munsi natwe ejo tuzogira wikro kugira ntibaze gusuma urusaku, nibaze rero ko match izoba ari match izoba ikomeye, kandi nibaza uko twiteguye, nibaza ko naho biteguye kugira tuzoshoboye kuryohera abene gihugu. Karansi murabona ko ari ibintu vyiza, ari ibintu biteguye neza. Tuzoba rero urukino rwiza, urukino rw'iteka, urukino rushemeye. Urukino ruzoba rworoshe, urukino tumaze iminsi twitegurira. Uyu munsi twakoze na ekipe ya Saido gusa,
uwanyange babanyange baje ndabasubiza inyuma kuko bari tuzi ibyo bazanye umupira gato kuri ndabasigaye twiteguye kandi turizeye intsinzi. Mwamenya ko uburyo buzokwegeranwa muri urwo rukino zoca bukoreshwa mu kugarukira ku bahuye n'ivyago vy'amazi bo mu bice bitandukanye, ndetse abakinyi bakanemeza ko bazobandanya bategura inkino nk'izo mu ntumbero yo gufasha abahuye n'ivyago. Imbere yo kurangiza ano makuru yacu dukubitira aho hanze gato turaba yavugwa mu yandi makungu twateguriwe na mugenzi wacu yimenyereza hano ku mbonesha kure BTV Burundi na Tantunzwe n'Imana. Sudani. Intambara yatumye abantu barenga miliyoni 7.5 bava mu ngo zabo. Mu gihe ubugizi bwa nabi bubandanya kwiyongera muri Sudani, abanyagihugu bari mu bigo vy'impunzi ngaho muri Sudani no mu bihugu bibanyi. Umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi Philippe Gandi yasavye amakungu ko yokwibagira indiyane ziri muri Sudani, yongeye asaba amakungu kutibagira impunzi ziva muri Sudani canke ibihugu bibanyi nka Chad, igihugu ca Afrika, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Misiri. Ivyo byose bicumbikiye abantu babikunze ariko bihanganiye ingorane zabo bwite. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rimenyesha ko rifise ubwoba ko ibintu vyifashe nabi cane mu gihugu ca Sudani. Tubandanirize ayavugwa muri Senegal. Imigenderanire hagati y'igihugu c'Ubufaransa na Senegal yerekeza ku migenderanire hagati y'igihugu c'Ubufaransa n'igihugu c'Uburayi. Ubufaransa nico gihugu ca mbere gikorana n'abadandaza benshi kandi ibihugu vyinshi bikorana neza n'Ubufaransa. Senegal ni igihugu ca gatatu mu bihugu bikorana n'Ubufaransa cane mu rudandazwa mu karere ka Afrika. Amashirahamwe yo mu Bufaransa niyo yinjiza ica kane c'umwimbu w'igihugu ca Senegal hamwe n'amakori. Igihugu ca Senegal kiri mu karere k'ifaranga rya CFA, akarere k'ifaranga rya Afrika gafise icizere ku butunzi bw'Ubufaransa. Kubijanye n'imico, inyigisho n'ubuhinga, Senegal n'Ubufaransa ni ibihugu bigize OIF. Mu gihugu ca Senegal hari inyigisho y'igifaransa, abanyeshuri benshi bo muri Senegal biga mu mashuri yisumbuye mu Bufaransa. Nino ngaha rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi, tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi naho ubutaha.